Igenekerezo rya 29 ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2025 imbere y'iryo genekerezo gatoya ngira mwese muba mwarabonye amasanamu yakwiragijwe y'umuntu yaraboheye amaboko imugongo n'ikiziriko ariko arahonyangwa n'uwundi amuhonyanga mu mugongo yari yubitsinda uwundi afise n'umupanga hejuru ngira ngo mwara ry'amasanamu murashobora kuba mwarayabonye. Ajya rero nk'uko babivuga si umuntu yari yanyurujwe ariko arahohoterwa ngaha mu gihugu mu gisagara ca Bujumbura nk'uko ababikoze bashatse kubikwiragiza bisigura. Urya muntu yaraboshe mubona yaraboheye amaboko imugongo ngo yaraboshe w'indege n'uyu mwabonye uyu munyeshure yiga muri kaminuza ngaha muri kaminuza y'Umwizero Université Hope yiga kandi mu mwaka wa kabiri w'ubuhinga bwo kubaka n'umukongomani avuka i Bukavu. Niwe ujya ubona yaraboshe murabona ko ari umuntu w'inzobe nyinshi niwe uyu nyene aha nuko mubona yambaye agahuzu kuri rya masanamu murabona ko yaraboshe kandi atagahuzu yari yambaye ahagazwe ko ariko ahonyangwa n'undi muntu yirabura afise igipanga ujya yamuhonyanga n'ubu nyene mubona bari kumwe ngaha. Nukuvuga rero bariko barakina kugira ngo ayo masanamu maze kuyafata bace bayarungikira umuvyeyi wabo ari Bukavu yitwa Bahati Jean Bosco kandi bamubwira bati ngaha mu Burundi banyuruje bagira mubwira ati ngaha mu Burundi abantu banyuruje bagira banyice ngaha mu gisagara ati utarungitse amadolari ibihumbi 10 by'amadolari yasaba se wiwe amuvyara ati utarungitse ibihumbi 10 baranyica turamwica umuntu amurungikira ry'amasanamu kandi yagiye gufatwa maze kurungika amadolari 500. Ayandi ntayo bakirungika ko igipolisi caciye gikora amatohoza n'ingoga gica kirafata aba bantu bose. Tubabajije igituma bagize ivyo uyu mukongomani yagiriwe yakinye rujya ruhara go kuba ari we agirirwa bijya kaboko kurya avuga yuko se we ngo asanzwe atunze ngo afite amahera menshi ngo ariko ngo ntamuhe amafaranga akwiye. Mugabo murumva yuko yari yaramurungitse ino ngaha mu Burundi aramwandikisha muri kaminuza yarazageze mu wa kabiri kandi hose yamurihira nta na kimwe yabura. Mugabo urumva ko ayo yamuhata yashima avuga ngo ni make yashaka bamurungikire izo dolari ibihumbi 10 z'abanyamerika hanyuma ujya mu Burundi nawe yakinye rujya ruhara go kumuhonyanga afise n'umupanga muca mwumva yuko yociye amuhako iyo amafaranga yose aza agashika. Vyabo ba mbere izo mpunzi z'abakongomani bakoze byaba ivyaba bakoze byose bicafuza ishusho y'igihugu ishusho nziza y'igihugu c'u Burundi kandi bigatuma hanze abantu baca bibaza ko mu Burundi ari igihugu agateka kazi na muntu katubahirijwe kandi kubahirijwe ijoro n'umutaga mbere n'ikimenyamenya cy'uko kubahirijwe nuko ubona nabo bagerageza gukora ivyo baca bafatwa ubwo nyene hama tugaca tubabereka. Ico twokwibutsa ngaha nuko nkuko musanzwe mubizi sijya mbere tubazana ngaha tubereka abantu bafashwe muri ubwo buryo bashatse kwinyuruza babikina kujya nyene muzi bakina amareresi barabikina kujya bakina amareresi bagabitegura bakabisubiramwo kavuga ati ngaho wabikinye nabi ngaha subiramwo ugize ukuntu bazobona ko vyoba vyari vy'ukuri subiramwo giruko induru subiramwo ikomuko barabikina neza hama bakabifata amasanamu bagaca bashira kumugaragara ati abantu abansi b'u Burundi bagaca babisimbira ko bati ni murabe mu Burundi bikogwayo mu Burundi barahungabanya agateka kazi na muntu ni murabe ivyo bagirira abene gihugu ngaha mu Burundi.
barungikirwa ubutungane kugira ngo bahanigwe ico caha co gushaka kwiba bakoresheje uruyeri, bongere bahanigwe kandi n'iki caha co gucafuza ishusho y'igihugu. Ivyo rero bikaba bija muri bimwe vyo guhungabanya umutekano ngaha mu gihugu ngaha hagati mu gihugu. Bacakorerwa rero amadose kugira ngo bace barungikirwa ubutungane. Ubutumwa rero twashaka gutanga inyuma y'ibi duhejeje kubabwira nuko gushika n'uno munsi hakiriho abantu bagikina amareresi, abafise intumbero yo kwiba bakoresheje uruyere kugira barungikira amahera, canke abafise intumbero yo kugomba gucafuza igihugu n'inzego zacu, mu gushaka kwemeza ko mu gihugu c'u Burundi ibintu vyayangaye, ko agateka kazina muntu birirwa baragahungabanya ijoro n'umutaga. Arico gituma rero tumenyesha abarundi bose n'abandi bose bariko batwumviriza yuko amasanamu canke amajwi baba bumvise avuga cancana yavuga ibi vy'ivyaha bavuga, boza barayitondera cane. Amenshi abari amasanamu abantu bikiniye bakabifata nk'uko abamubona babigize bafise izindi mvu. Uzobona amasanamu canke amajwi akumva muteye amakenga, tubatera akamo ko guca bitura inzego zijejwe umutekano zijejwe amatohoza kugira zirabe neza ivyo ari vyo. Dusanze ari ibi bikinira kugira ngo barondere amafaranga canke kugira babeshere bacafuze ishusho y'igihugu, duheze tubakorera amadosiye tubarungike mu butungane babihanigwe. Dusanze ari ivy'ukuri abene kubikora barondegwe nabo nyene bakorerwa amadosiye barungikirwe ubutungane, kuko nta muntu n'umwe Uburundi n'inzego zabwo zishobora kwemerera ko yohungabanya agateka k'abandi muri kino gihugu, igihugu gifise abagabo.